Umeze neza Hosy? Meze neza. Urugendo rwakiriye gute? DJ Philbyte. Mujamaro y'Imana nuko muradukurikirana. Mubona turi Kigoma, Jacobson Beach. Hama ndikuwe na Mula. Kuko tuyagizunguka kuko twamaze yagizunguka Yego. Rwakiriye neza kubera biri relaxing. Genre kumara imisi genre utari connecté, utari kuko umenyereye utunzwe na internet, utunzwe na internet kuba ahantu kumara imisi utari connecté. Ufiringa gute? Narabikunze kubera iyo ndi kuri internet mba ndi mu kazi. Yego. Sigura ngo rero ntari kuri internet mba ndi mu karuhuko muri vacances. Akazi ko twokora ngaha kuri jewe ni vacances kubera ko telefone afite ko ndayikoresha defo iranduhisha. No kuba ntari kuri internet. Ndi bon. Amgo twara ko ubukeneye kushama igitoro mu mubiri kuruhuka kugira ngo usubire mu kazi wongereje ingufu. Donc niyo mpamvu je ko ntari kuri internet ntaco bintwaye. Ndi bon ko ndabiprofita aho. Bizabishika genre uri mu Burundi. Bizabishika ukiyakaruko turamenyereye. Ndafuta WhatsApp. Ko WhatsApp cyo kinchambere kinduhisha. Ndafuta application. Pas ngo ndavuye ngo ndafuta application pendant une semaine. Kugira ngo abantu kora afite kwishura message menshi nivyo bisanga ko birabroya server kasanga ko yarabisha server. Donc c'est mieux ni bana cyo TikTok magiye kuruka kora utuvideo twandi bantu. Mange ku YouTube bagiye kora video gwandi bantu mugabo WhatsApp kora kuma ndiko ndakora mba ndiko ndiyumvira cyane mba ndiko ndaraba ukuntu mpanga ibintu urabibona. Donc je biranshikira vraiment nka numvise ko ngira crack ntambwe kuruha bya vrai. I delete the app. Birakorohera. Bon. Iyo ngingo juste gufata iyo ngingo. Nivyo bashobora ko nibanda yukora kenshi. Mugabo vraiment iyo wumva ko amagara yo mu mutwe agira bangamirwa kubera akazi kenshi ko hari gihe dukora tukibagira ko servira ruha mu birura ruha kandi abikeneye kuruhuka. Donc ni decision ko mvuga havye amafaranga wociye muri yondwe. Wavuga ati mva amafaranga nzo yaca muganzo yaca nkomeye sinaca ndumusazi canke mbona ko inzira zakoranyeko. Okay. Ya birakenewe rimwe kuruhuka. Igihe wamenye kugiye kumara ahantu ata internet hari ndakeneye kumenya kugira ufata ingingo kuvuga ati ndagiye byagenze gute. Ume ati ndagiye sinzi ko byari bisanzwe biri muri gahunda y'indwi yawe wamufata yo kuruhuka. Oya vraiment. Oya ahubwo byabaye nuko nakugiye hari ama decision ufata guye gufata. Mugabo ngaha c'est comme si c'est une obligation. Donc singingo ugira wifatira abantu bonganye barayigufatiye. Donc uzi kuje mu activité yo ngaha uri obligé kuruhuka uri obligé kuvana na monde extérieur. Jankeneye kumenya yuko byari bisanzwe uri ko ari ziningo usanga ziguye gufata ni juste ku kintu cy'ingingo kuko ico maze kubona hari abantu batinya gufata ingingo mugabo ni gindi uvuga ati je nta chance mfise. Nkeneye kumenya ingingo kuja guhuriyana nuko ugiye ahantu utazoba kuri connecté ta internet ataki juste nkeneye kumenya ingingo wayifashe nyine ari ikujanira n'iki. Nayo kubwiye ndabakora ko byabiri muri programme ko nzoza ngaha. Donc sinavuga ngo umva ngo sinje gukora ngo ta connection hari. Oya ahubwo nacana yumvira ni gute ibintu skanda bipanze hari kugira ngo muri yindwi nzowe ndi deconnect meze neza ta bintu biriko birapfa. Kuko ntari kuri internet. Donc byose nibaza ko ari question yo kuyorganiza. Yavuga ati ari ama activity ugiye mwarakenewe. Mugabo ahantu ugiye mu nta connection hari nta internet hari. Donc urabukunse gupanza ibintu kugira ngo uyondwe nawe uprofita uruhuke. Yego ataba ntaka gutelefona ngo gira ikintu. Okay, guhura n'abandi byaguhaye cyari kiyigwa. Biraryoshe kubera ko dizagenda umuntu mu buzima afite umwanya muke. Bon, bonana n'abantu kakikora kumva bade mu kazi ni ku kazi muhira muhira. Donc wari umwanya mwiza wo kwisusaza n'abandi bantu kumenya n'abandi bantu tuzinanye. Bakakumenya donc byari byiza vraiment. Impanuro wohereza abandi bantu bakoresha internet genre kuri no déconnexion. Bazara bigerageza vraiment. En tout cas ndazi ko n'umuntu yaje bwa mbere kare dongo je ngo sinzo survivre ntagira internet. Yarabonye ko byari bikenewe ko yideconnecta aho tugira ngo banze agiri iyo introspect. Attention à ma langue, violence.
ko ndakivuga mugabo byari bikeneye ko wumva ko urakena umwanya wawe wenyine cyangwa urakena umwanya n'abantu bawe muri kumwe n'ico gikorwa ugihe intention ikwiye parce que iyo ufite internet unazi nyine abantu nyine babaye usanga abantu bose bari ku telefone ameze kandi mwicaranye ahantu hamwe ugasanga bose bari kuri internet bari mu telefone yabo mugabo ahanje byoroshe ko ibiyago bihura mutahurana mwumvikana kubera ko nta kindi kintu cyo kirabasamaza kiri ku ruhande nubwo mugabo mutamuri muri ivyo nigeza ko des fois mi déconnecta kugira ngo muruhurire umutwe muruhurire se aho muruhurire umubiri kugira ngo mubiranye kumi fonctiona imeze neza ndabeshe yuko ugariya za Kirundo ari ahantu nabonye naho internet atayiha biri hari yego ko murugo ni henshi hari akubiyaga mu Burundi ni ni henshi ushobora kugenda ugakwiposhereza atarakimwe kikuderanje mubishiremwo rero nguvu yishe ubwe tunomwe tuje turaba ntibiyo gusa iwacu gusa biri mu muco w'abarundi bose yuko defo baza barafata igihe akagenda ahandi hantu twagiye nagize vlog mu miseheze nari twagiye mu Kirundo ibururi hari hotel iri ibuta nyene imbere yahajya biciye bagi abantu bibuta iyi hotel uyinjiyemwo connection ifite kandi harakanye cyane donc abantu babaza bashaka kugira amavacances kugira ngo baruhuke bagire retraite bazojeyo boze servo ni gugu cacu muzojeyo muruhuke hari akavu keza muzoje okay ndagushimiye sana Hosy. Thank you very much. DJ Philbyte. Amukije amahoro y'Imana nuko muradukurikirana. Mubona turi Kigoma, Philbyte. Hama ndiguye na Mula. Kuko tuyagizunguka kuko twamatu yagizunguka Yego. Izunguka. Bivana izunguka rero sadejo rero bidefinisa. Kuko peu importe tuyagizunguka. Hama umuntu afashe kamera. Ndimo bagwanyi bakomeye cyane. Bakaba bizunguka. Ari babikora neza. Turije umunsi mwiza. Urakoze cyane. Sasa uyu muntu twa afite kamera yitwa Simbizi. Simbizi wasema afite bishasha yo kuzitwa ngo Simbize. Kuvuga ikintu ko kiri. Yego. Muzenya umuririmbyi pasi yavyitse lo simbisme. Niro ego ni pasi na Romeo. Lo simbisme. Vuga simbiza. Ego, ikintu gakivugo kiri. Non, c'est tout un système. C'est tout un système, ego, lo simbisme. Ni système ego. Bombo clad. Yubaho. Hama rero, sinzi ko amaze kubona muri Tanzania yuko ikintu kita qualité bagishira imbere. La qualité y'ibintu byabo uravye mukura ayo ibintu ba producer haba ayo ma soda amazi utuntu twose twabo sinzi ko urabona kali meme n'imiziki yabo quality sinzi wavyakiriye gute kuvushika muri Tanzania uravye made in Burundi ugacura abana made in Tanzania ni cyaje kintu ko bavuga yuko akanyoni katagurutse ni kamenye yo bweze ni cyaje kintu ubona yuko twova muri Tanzania tubigiyeko wisanzwe uno munsi ugira kabiri ego kandi iyo umuntu atembereye yiga byinshi ego nuko kwiga byinshi harimo ivyo uvuze ego harimo ivyo uvuze turagihurije kwica cha qualité sinatsinze cha qualité gusa ukuntu usanga ku meza bashizeho products ziwabo ego ukuntu bazikorera hama bakazikonsomera zikanadusanga mu Burundi iyo turi sigura yuko abantu bipanze neza abantu ubona ko bikomeje yego kuri ivyo rero turacafite byinshi byo kwiga ngaha ku babanyi ariko ivyo zambere nko bivuze ibintu byiza cyane asante sana papa mura nawe turashimi ikintu maze gushira muri Tanzania ko no musugira kabiri gatatu wera kuri yakwe ingene batwakiriye kuva airport kuva kanje ngo airport kuva kuri border ni ya impression wagize juste ugihura no mu Tanzania James ko niba kuri border kiramo nuko ba business oriented ko urabona ku isoko siko mu joro tugishika abantu barakora barakora hagati amagurisha karanga ko gushaka toroshi uciye ahantu usanga toroshi twaka ivyo birekana ko umuntu arengera amasaha yiwe y'akazi
akare donc akarabura byumva rero naze ko iri ngo n'iki nyine ngo bikarakteriza no kwa bashaka so gukora gusa barashaka agatege samatara si guverinoma y'amatara ngo ni amatara twabaze tugushamburisha bazo kwendera amatara yacu gukora rero barayiko hariho abantu batawe yuko imbere ko turinde ariko babikora turavyikorera umva nta excuse bo bagira bo ntibashira imbere excuse bo nta matara hari nta cyafuma akoresha turoshi ni bose umengo wavyumvikanye mwese bose astroshi mwese astroshi kandi biri organize bari calme bakora gushaka umengo iyo abantu bashaka gukora kana bari korikera nyine bashaka gukora n'ivyo nabo bwambe hindira bashimye cyane kandi uwo muntu uko biri kose ni umunyagihugu abasanzwe yego umva ivyo wowe uri n'umunyagihugu ari we wese n'umurundi nk'ivyo ashoboye no kubikora nawe agomba kuvyibwiriza kugira be hajya nasanze yuko umwe yakoze iciwe ariko neza bigenda biri affect n'abandi ugasanga ko navyutse kare narindire yikunda vyuka kare je nkabikora ejo nama uyu mwana mvuka kare kandi yavyutse kare yamara ngize mu kakiri kare gutahura hama ejo gusanga na ugatekana kwigire ko nanyuke kare naho rero mvume ngo ndiseka gatoroshi nigeze ayivugana okay ngo tuje ngo karibu ngo sete matoche akinagurisha nawasha nawasha unabakia saa moja saa mbili saa tatu ejo simwebonye saa 4 bareke kimwera ungali saa 4 barabara unauzisha mimi na ngoje kufanya hiyo kazi kwa kitiri yacu ni kitiri iri plus collectiviste dukora ibintu hamwe rero kugira influence abantu benshi bisaba ko umwe atango pare yiwe ko norindira ko abantu igimba bikora urinde ko abantu igimba babikora aho ntihazopfa hageze person jana amajike ikindi kintu nakunze ni magara kuntu cya karite indya zabo sinigene bazitegura ziraryoshe aha kuja ko canke saha gusa hose zijya nkoko twariye ejo bishobora kuba ari biyoje mugabo karite yayo by the ugiye mu bindi bihugu uriranda konte ko indya zo mu Burundi ziryoshe aha anaza ko bafise turi hafi cyane no Burundi bavyumva mugabo ugiye Uganda Kenya ibindi aho hose muri Sureje rotari ko indya zo nga c'est the best one kwera commercialisation yego hari ico idutwara yitwara qualité yitwara uburyohe kanovera ugiye nko muri Kenya par exemple indya zawo ziri nyinshi mugabo nama deuxième qualité kuzitahura nama qualité bashizemo ibintu byinshi rero ni byiza kuri mass production abanashararonka mugabo urabura akanovera ajya ibiharage byo mu Burundi biraryoshe cyane wari byoshe cyane yatwaye derapo ni biratwaye derapo umucere mu Burundi yatwaye derapo naho utari mu Burundi bensi mugabo hari uko isi yacu igira sinibyo ega kano gaparti kara kiwachaka ega ndo oya nibyo man nibyo haramba convention mengo abadagi bagiranye n'abongereza fi ejo gaba kuvuga cyo nagomba kuvuga kuri izo ariko zifungurwa ubundi twebwe turaba panafricaniste so aho turi hose muri Afrika tuba turi muhira hose na cyane iyo hageze ugasanga ikiri muri kuvuga kiri hafi rwose ego cyamugenza ibaze kubikura vuga ikintu nakavuga cyita igiha ukavuga iyo uvuze witonze arakumva nawe ukamenya nk'icyo nacyo ikubwiye ego hari umwe mu bakozi ba hano niwe yambariye reka aravuga ati twari bamwe ubundi wa mukuru ni yatu ego ubundi twari bamwe kabisa that's why rero hano ndiko ndisanzura cyane ariko urundi ruhande hose ibya mbere sohotse so ashafise byinshi byo kwiga uko navuze ariko icyo cya mbere cyarankoze ko kumva ko ashobora gukoresha ikirundi hama twumvikana n'abantu bo ngaha narinze kugira ubuyobozi bwo kugira Diamond bw'iswari byinshi yego hama ikindi nacyo nakunze sinzi abantu bo ngaha sinzi ko ari utabatanzania bose ariko bameze barafise akantu k'ikirundi ukuntu umuco umuntu umubwikina aracumva
reka mumaze ko urazi ko jewe avaye bari bambwiye ko muri Tanzania ikintu cyose bakurisha no kumurunga ati ngenekereza mugabe ejo mu DJ ariko twibuke ujya mu DJ ujya asabye avuze indirimbo z'abarundi yarakugoye cyangwa yarakorohereje nigeze ngo yarangyoherewe ariko byose amahoro mama ariko byose bivana no kuntu ugiye kuvugisha yego Hosy twibuke yuko oya tutangure twibuke yuko oya no kuri ufundikire reka dufungure abandi baraza mu nyuma sorry n'abantu ubona yuko iyo ari mu kazi abari mu kazi yego urabona nyine ko ari concert udaye karakora jewe ndibuka ikintu cyambaye ko nagiye ku bana mu byo bacu mu Burundi ibintu byose umengo sometime nagiye kuri comptoir nja gusaba irahuri kugira ashobore kwisukira inzoga yego none arinde ngiye gusaba kuri comptoir mvuga ari kuri comptoir yambwiye ati kugira umusaba ari waguha ico kirahuri kuko urabona ko wewe ari concentré kazi cyuko kurigisha twebwe natwe ubundi nibwo uja kuri comptoir ambwiye ati no kuri comptoir n'ikirahuri akuyera ikirahuri suko ari ikintu kibi ni juste kumva yuko ari ibintu biri organize buri muntu wese n'akazi kiwe nta winjirira mu wundi maybe yaba sinzi ko nabo byita sinzi ko cara kabaye nk'akantu gati okay so uyateje iki kandi bakubahirizanye ngiye kuraba DJ nawe ndamuvugisha yafashe umwanya babona ko yarambaza mbega nizaye indirimbo bashiramo kugira ashobore kuryohera wewe n'abagenzi bawe mwaje yego kugira izo ashobora gushiramo hari byakunze bitakunze ariko warabona ko afise kujya mu mutima w'ubwatsi ukubikora reka nabikore ko nari dondoye ndamusigura ati genda mu DJ mugenzi wawe amatwe dukunda y'ibigendo ko namubaza mbega none nabaye bari turayaga ndumva yuko ari uburadeswe ashaka agomba kuntahura nanjye agerageza kumutahura yego ko yari gushobora kuntera isano uyu wayi uri kurangira ariko arafasha ko yarangiza turayaga bitari bike n'uno munsi usanga mu message ye by the way okay that is ngaha yitwa DJ Bizo yandikiye oya VP umeshalala ariko yandikiye mu ijoro yego cyane Philbyte ndagushimira cyane akoze cyane